Shalom shalom bene data muri kanguka, nanjye nje gushima ineza Imana yangiriye, nje gushima mvuga aho Yesu yankuye. Natangiye kwakira inyigisho za kanguka hashize igihe kitari gitoya. Hari umumama w'inshuti yanjye wahoraga akayinyoherereza akambwira ati izo nyigisho zirafasha, n'ibihe umuntu aba arimo zirafasha, uzajya uzumva. Noneho nkazakira rwose, nkanagenda nkajya kuri YouTube nkabireba, ariko simbyumve, nkabase ibi bintu uko ari na birebire reka. Noneho akongera akanyoherereza, akawereza, narangiza nkamubwira no kugira ngo namuce intege, nkamubwira ni rwose urakoze pe, zino nyigisho ziramfashije, kandi ubwo nizo nabaga numvise. Noneho ubwo nyuma hari umukobwa w'inshuti yanjye nawe twaje tugiranye ikibazo, ndamubwira nti wampukiye, ntabwo nzongera kukuvugisha. Ubwo ndamubwira nti rwose ntuzongere no kumvugisha. Aravuga ati rwose mbabarira. Nakumubabara ati basi nzaza kureba mu rugo twiyunge. Nawe ntuzaze. Ndavuga nti nuza ntabwo nzagufungurira, sinshaka no kukubona. Ubwo tubaho ngaho, ntitwongera kuganira, ntitwongera kuvugana. Yashyira ibintu kuri WhatsApp bye nabibona singira icyo mvuga, ariko noneho Imana yaje kunkora ibitangaza. Noneho naje kumenya kanguka neza ari wibikishijeho. Ubwo mu minsi yashize tuburira no mu bukwe, rwose nanga no kumusuhuza ko namubwiye nti no kongera kukubona. Noneho ubwo ku wa mbere ejo bundi ku itariki 4 z'ukwezi nibwo yashyizeho ifoto kuri statut yiwe ya WhatsApp. Ndamubwira nti shyiraho commentaire ndaje tugabane. Umuntu ntavugishaga, nawe aransubiza ati ubuse koko byagukwira. Nuko ubwo ngubwo sinzi ukuntu aryamye, nawe sinzi ukuntu Imana yamwohereje, araza arampamagara, akomanga sinumva, arampamagara ati ndi hano ku muryango. Se ntuhane bane ndahari, ndaje nkingure. Ubwo wa mushinya nari mufitiye sinda ahantu wanyuze. Noneho ndavuga nti se Mana, ndagenda ndamukingurira, araza turaganira. Ubwo nyine atangiye kumbwira ati ese ujya wumva kanguka? Ni kanguka bajya bayinyoherereza, ariko sinjya nyumva. Ni rwose n'umuntu ubinyoherereza mubwira ko nabyumvise, ariko ntabwo njya mbyumva. Nuko arambwira ati kanguka, abantu barakira, abantu barabohoka, ati nawe ujye uyumva. Ati nanjye rwose nakize corona, Imana yankije corona, nasenye muri kanguka. Ati natanze na témoignage. None ise nibyo? Arambwira ati n'undi mu mama, ati nzi neza Imana yakirije kanseri y'ibere. Ntibishoboka. Ariko nibwo ansobanuriye, ashyiramo kanguka, aranyumvisha. Ubwo mpita nanjye ntereshaje uwo mwanya application ya kanguka, ntangira kuyumva. Ubwo ko hari ku wa mbere arataha, ndasigara nyumva. Ubwo ntangiye kuyumva kuko mama wanjye yararwaye akaboko, arwaye amaze igihe akarwaye. Ndavuga nti Imana, ngiye ntabwo mpita nisengera, nubwo nanjye mfite ibibazo byinshi, ariko ndashaka gusengera mama wanjye agakira kari akaboko, dore ntabasha no kugira ikintu aterura. Ubwo nibwo natangiye nkabimusengera, ndasenga kwa mbere, ndasenga. Bukeye ndamwandikira mama, ndamubwira nti hari inyigisho yitwa kanguka, nese urayizi? Ubwo nibwo nyimwoherereje, ndamubwira nti ariko rero ujye uyumva, kandi uyumva usenge wizeye uzakira. Ni kandi ako kaboko ya pomade twaguze nuramuka ukize, ntuzagera ngo ni pomade yakwije, ni Imana izabigukijije. Nuko ndakomeza ndasenga, ariko hagati Imana inkorera ibitangaza. Nari umuntu wagiraga inzika, nari umuntu wari ufitanye abantu, twari dufitanye ibibazo tutakivugana, yewe harimo abantu twaganiraga, twapfuye ibintu bitagaragara bidafashe, ariko noneho numva umutima wanjye urabohotse. Nangira kumva nise runaka twagiranye ikibazo, nireka nze muhamagare musabe imbabazi. Bene data, Imana yankuye ahantu habi, Imana yarantabaye, Imana yarampamagaye. Ubwo ntangira gushaka umuntu wese twari dufitanye ikibazo, ndamuhamagara ngo nimbabarira. Nuwo numvaga ntashaka kubona, ngo ndimbabarira, nakugiriye nabi. Nta kubona bambwira ati se ko nta kintu wankoreye, kunsaba imbabazi z'iki byagenze gute? Naho nyamara njye ndumva umutima wanjye udatuje, naho ndi gusaba imbabazi. Bene data rero, ubwo ntangira gusaba imbabazi, numva umutima wanjye urabohotse, n'umufasha wanjye musaba imbabazi. Namubwira nti ngiye nahinduye icyerekezo, ubu ngubu ndashaka kwakira Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wanjye.
ubwo ndamubwira nti ubu ngubu nge ndumva nahindutse, ndumva ibintu bibi byose nabivuyemo, mbafite amahoro. Ubwo ntangira kugira amahoro mu mutima, ntangira kumva rwose merewe neza, numva ko nta muntu dufitanye ikibazo, no nakwicara n'uwo nibagiwe mu mutima urambwira ati na runaka nyuma ugomba kwiyunga mugasaba imbabazi, tuzamusaba imbabazi. Undi muto wawe ese ubwo uzagenda gute, uzamubwira ute? Ubwo nkumva za soni, nta soni zo gusaba imbabazi, nta bwoba. N'ukuri Imana iramfasha, nsaba imbabazi abantu bose twari dufitanye ibibazo n'abampemukiye, ndavuga nti mumbabarire, nge nicisha bugufi, Imana imakwicisha bugufi, mbasaba imbabazi. Nuko ubwo numva ndabohotse mu mutima, numva igihe cyane kirageze n'ukuri cyo kwakira Yesu mu buzima bwanjye. N'ukuri n'ubundi narasengaga ariko ibaze gusenga nta ufitanye abantu n'ibibazo, mufitanye ibibazo, hari abantu mutavugana, n'ubundi isengesho ntabwo rigera ku Mana. Ubu ndakomeza ndasenga, kuwa kabiri, kuwa gatatu ndakomeza ndasenga, ariko nsaba n'abantu imbabazi, mbasaba imbabazi, nkumva temoyaje z'abantu, ariko numva ko nahindutse. Nubwo nasabye umukozi w'Imana, ndavuga nti nge ndashaka kwakira Yesu nk'umukiza n'umwami wanjye, ubwo ndashaka kwihana, ubwo aramfasha, ubwo arambwira ati nugushaka Bibiliya ukayisoma Bibiliya. Nuko bene data ntabwo nashobora gusoma Bibiliya, ndayifite ariko najya gusoma Bibiliya nkasinzira, nanabisoma nayemeje abana ngiye gusoma Bibiliya nsobanukirwa, ariko nkasinzira, none nkacika intege, nkumva sindi no kumva ibyo Bibiliya iri kumbwira. Ariko noneho ndi gusoma Bibiliya, nkumva ibyo ndi gusoma ndi kubisobanukirwa, yone nk'umuntu uri kunsobanurira, nkasoma Bibiliya nyikunze, mfite inyota yo kumenya ibirimo. Ubu nsigaye numva butakwira ngo nyamwe nasomye Bibiliya. Imana yangiriye neza, ariko noneho gushima kwanjye, gutanga temoyaje byarangoye. Ubwo guhera kwa kabiri, kwa gatatu, nawe se nanjye ngomba gushima, ariko umutima wanjye uratireka, ndavuga nti Imana nzashima, ariko nzashima ari uko mama yambwiye ko yakize. Ubwo mama nkamubaza, akambwira ati rwose ubu ngubu ndi kubasha guterura ikintu, kandi ntarabasha no kurambura ikiganza, ndaterura nta kibazo. Ndavuga nti Imana nzashima, nzatanga intaha ari uko mama yambwiye ko yakize rwose, noneho nshimire rimwe. Ariko noneho undi mutima wacu, ariko se Imana ihora ikora mu buzima bwacu, duhora dushima, duhora dushima ko Imana ari mwiza, reka kudukorera ibitangaza. Shima, genda utange intahe yawe, hari abandi yafasha, noneho n'ubundi n'ibindi izabikora, n'ubundi uzongera ushime. Nuko ubwo ndavuga nti reka nanjye nshimire Imana ibyo yankoreye, agakiza Imana yampaye, nabashije kwakira Yesu mu buzima bwanjye. Ubu ngubu rwose nahinduye icyerekezo bene data. N'ubu ngubu umuntu wese ntarabona, numva ko twagiranye ikibazo no mu myaka 10 ishize, ndi gushaka ko nabona ukuntu mubona kugira ngo musabe imbabazi, kuko nahindutse, nuko Imana yampinduriye amateka. N'ukuri ndashima ko yampaye agakiza, ndashima Kristo ndi ku Mana, umukozi w'Imana. Uwiteka akomeza mwongerere imbaraga, akomeza mufashe we n'umufasha we. Ndashima ekipe yose yakanguka, Uwiteka akomeza abagirire neza bene data. Shalom shalom. Shalom 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 mu bwoko bw'Imana. Fashe kano kanya keza nanjye ngo nshimire Imana kubw'ibitangaza bikomeye vrema maze kuronkera muri kanguka nahamenyeye byinshi, muri kanguka nakuye byinshi. Kanguka nahamenyeye gutegura umunsi by'umwihariko, kare sinari nzi gutegura umunsi neza, ariko ubu ndazi yuko ntashobora kubyuka ntavuganye na ndiho, ndazi ko ntashobora gutanga ibikorwa byanje nta ikaze ndiho ngo wari waza mu bikorwa byanje. Kandi Kristo Ndikumana aratwigisha kutidodomba, kandi naho nidodomba, ariko ubu kwidodomba ntibikimbamwo, ahubwo ndashima nkigisha n'abandi nabo nyene yuko boreka kwidodomba, nk'abayihanura ko boreka kwidodomba, ko bariko baridodomba, ko bariko baruga imigisha yabo. Hanyuma Kristo Ndikumana, Imana iguhezagire, iguha umugisha groupe Kanguka, abapartenere bayo bose. Kandi nkaba shimiye abantu bose
abantu bose bari muri groupe kanguka bafata umwanya bakisonzesha bisonzeshereza bene data batwisonzeshereza badusengera kugira ngo duhinduke kugira ngo n'ubundi bwoko bwose buhinduke abantu bawe bahinduke. Imana ibaha umugisha ibongere inkomezi ibongere imbaraga mushishikare gusengera n'abandi dushikare kubanira turonka ibyiza byawe. Urakoze. Iyo niyo ntahe yanje. Shalom shalom. Shalom shalom bakundwa bo muri kanguka ubwo mwese dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru. Shalom ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Anje nari nshaka gutanga intahe, ego nari nshaka gushinga intahe nk'abandi umusore mfite imyaka 18, ego nari nifuje gutanga intahe y'ibyiza Imana yankoreye. Jewe nari mbayeho mu buzima bwanje mfise ikibazo, nari mfise impwemu muri jewe mbi. Iyo mpwemu yari impwemu yo kwisambanya. Ego jewe naronse kanguka, ndayironse haciye igihe anayahawe n'umugenzi wanje dusanzwe dukorana ibintu nyene vyo kurondera ubuzima. Ego hama ahimpaye nza ndayumviriza kubera narumva binjohera, narumva ndyoherwa nuko umukozi w'Imana avuga ubutumwa. Ego nkaza ndumviriza, hageze kwa gatandatu asenga nkumva abantu bashinga intahe, nkavuga ati umutima ati ni kuri Imana irakora ibitangaza, Imana irakora ibitangaza. Nimba abo bantu bose bashinga intara b'Imana ikiza, ati ni kuri ahantu iyo kanguka niyo. Nkumva bashinga intahe ngo bakize barwaye imigera, nkumva abakize amadiabete, nkumva abakize amamperetation, abakize indwara nyene zitandukanye zikomakomeye. Nkavuga ati izo ni za ndwara nkunda kumva bavuga ngo kwa muganga n'ibikondo ukuntu bazivura, ariko none zirakira. Kumbe Imana irazikiza. Ndavuga ati Imana yaha icubahiro kweri. Hama nanje nari nsanzwe mfise impwemu mbi kweri muri jewe yo kwisambanya. Ntabwo naja gusambana ngo nje guhiga abo dusambana ngo bakobwa cyane iki, oya jeje nyene narisambanya. Kandi nasaba Imana imbabazi imparire nukuri umukozi w'Imana yaravuga ubutumwa agirana, nkumva batanga intahe nyene ku bijanye n'ico kibazo cyo kwisambanya. Nanje nkavuga ati nukuri nanje reka nizere ndazi bisomvamwe mu mbi izohera. Nza ndumviriza, nza ndafata kanguka ibiganiro numviriza, hama intahe numviriza, hama hageze gusenga nkasengana nawe. Nukuri nasanze vyamvuyemo kweri. Nari mfise n'ikibazo nyene cyo yuko mfise telefone narashiramwo amaprono nkayaraba. Ego ariko ubu vyaraheze, ubu no muri telefone yanje narafuse, ubu nta nubwo binaza no mu bwenge cyangwa ndavyumvire. Ego je rero bikinkariye cane gose nararonka kanguka ngo numvirize kanguka. Asha nukuri naraja nko muri dushe, ngiye muri dushe asha nkisambanya nukuri bidasanzwe. Bakambaza ati we ni kweri kugiye muri dushe utebayo umarayo umwanya muniniya? Ati ndababwira ati jewe nukuri birangora cyane gose, sinashaka kubabwira ivyo mba ndimwo. Ngiye kuryama hose bikagenda uko. Nukuri je nukuri ndashimiye Imana gose, ndashimiye Imana kandi ndashimiye n'abantu batanga intahe. Ego nukuri baragira neza, Imana ibahezagire. Ndashimiye n'umukozi w'Imana Kristo Ndikumana adusengera adatuza akatubwira ubutumwa. Imana imuhezagire. Ego ibaha umugisha. Shalom shalom. Intahe yanje niyi. Shalom shalom. Nanje uno nari nifuza gutanga intahe yanje, nifuza yuko nkuko nanje izindi ntahe zanyubatse kandi zafashije nkuko nanje iwanje harwo yofasha. Intahe yanje noyitangura kuva nkiri muto. Je nakuze ndi mu muryango usenga, abavyeyi banje twakuze badutwara gusenga. Hanyuma
ubwo buzima ntabubayemo gushika ndakura ndiga amashuri nko gushika niga mu 10. Niga mu 10 niho ibintu vyagiye guhinduka, niho nahinduye ishure candonka abagenzi bashasha, abagenzi nukwita ko batari abagenzi beza, mugaco gihe nabona ko ari abagenzi beza. Subiye inyuma gato ngene nakuze naguma mbona umenga abavyeyi banje ntibankunda ndavye uko bafata abo tuvukana nuko je bamfata. Hari ukuntu nabona agakosa gato baca baja ko bakankubita canke bakantuka cane tukamara imisi tutavugana, ariko abandi tuvukana babikoze bikaba bisanzwe. Rero ivyo vyatumye bindi mutima mbona umenga yuko ntibari bakeneye ngira abamvyaye batashaka. Rero ivyo byaranyafekse kandi shetani yaciye ibifatirako cane kugira ubuzima bwanje ndabuhindure. Rero aho niga muri 10 nahuye n'abagenzi bashasha canangura kunywa ibiyayubamutwe, ntanguye gufata ibiyayubamutwe kugira ndavyibagire. Ntangura kunywa ico gihe hari inzoga zo mu mashashe nzo zari zigezweho, bazita zimwe yari liqueur cafe, yindi nimbari simba warage. Abantu bo mu za 2009-2008 guco abajene bo muri ico gihe ngira barazi vyarahoreza cyane nyene, kandi urumva nari muto vrema. Hanyuma ivyo ndabitanguye hacajamwo n'ubusambanyi, ntangura gusambana. Aho rero niho nagiye guhinduka, ndahinduka neza. Rero kandi ubwo busambanyi bwanje sinabukorana nabo tungana, abo twigana, oya, je nagendana n'abagabo bansumba, abahungu bakuze bansumba nk'imyaka nka 15 canke 20, kubera nabona yuko abo bagenzi banje bo bagendana kandi gusambana gusa. Nashaka kumenya ivyo bintu bitari vyo, nabo nyene barabikoze, pourquoi pas nanje ndabivyumvirije vyari vyo. Kandi kindi naco nuko baca baronka amahera, haca haza ikindi kintu cyo gukunda amafaranga, gukunda utuntu twiza. Ntangure gutunga telefone, mpindure telefone. Ico gihe nta WhatsApp yarahari, mugabo amatelefone twaba dufite telefone twiza, uhindure uronka agatelefone keza wambare neza. Ivyo buzima ndabubamwo ko ubonya bandanyanywa vyabiraburamutwe, nivyo vyanamfasha kugira nshobore gukora ico caha neza, kuko utabinoye bijya bintu biragoye gufata ukajana n'umuntu utazi ariho mukibonanye, byari bigoye cyane. Bica biranyafekta rero mu mutwe, byaranyafekse cyane. Ndabibandanya ndabibamwo, haratindi genda cyane muri universite ho bica birarengerana. Mugabo aha agataho kubera muhira abavyeyi banje bari sévère, baratubanira cyane ko twavyita. Ivyo byose bakora ntavyo babona, societe ntibabibona, babona ko ari kakana bamba babona kaja ku ishuri gataha. Kumbe ivyo byana bikora imbere yuko nja ku ishuri. Gatonda ku ishuri 9:30, twavuga muhiya 6:30, tingiye kubanza kwiga ku ishuri, twacuca mu mahoteli kagenda, twacuja ku ishuri, uvuye ku ishuri ari uwo mufitaniye programme, uvuye ku ishuri kagenda ku ishuri. Je nuko nabibayemo no muri universite nuko byabandanyije. Nyuma haraba ikintu 2018 niho natwaye inda, camba oblige kwikurayo, kandi amahera nari ndayafise. Nabo bagabo twagendana bumva barampa amahera, kuko ngiye muri universite ho na Chelsea ntaraja muri universite nakundana n'abahungu bansumba, mugange muri universite ho nashe ntango kugenda n'abagabo abandi. Umva byari byamaze kuba birebire, ndakora ibintu byinshi, narakoze ibintu byinshi. Iyo ndayikuyeyo byaranyeretse yuko ubuzima ndimwe atari bwo, ndabona ko ariko ngiye kuguma nje mu muriro. Kandi twebwe bakuze batubwira ati icaha nico kiragoye ko twakora twumva ico caha rero kiranguma mu mutwe. Ndavuga ati rero jewe umuriro ndawubonye, nta kundi reka nibandanyeze ubuzima. Niho rero vyaciye birebire, njyamana n'abakobwa, njyamana n'abagabo babiri umwanya umwe, ahandi mu gatondo, saa 6 ku mugoroba. Ndavuga ati ubu rero objectif yanje niyo kwirondera amafaranga, hama nzobe une femme indépendante, hama ndindire jewe n'umuriro twafatanye. Mugaga byose byagumye biba, naguma nubaha abavyeyi, naguma nahakare, nkimba naja muri amabwate naragendamo, muga nkabesha ukundi, ariko sinigeze nereka abavyeyi yuko nahindutse, nabo ntibigeze babona ko nahindutse. Muri ico gihe rero niho naciye menya kanguka ujya musoko wa 6 gusengera, ntafukanye. Haraheze nk'ukwezi mfukama nsaba Imana impindure,
mugabo uko mpejeje gufukama ngafata ku mutima mpejeje gusenga nkumva umenga muri jewe ntacahindutse ubuzima burabandanya uko nkafukama nkumva muri jewe ndacari muri vya bindi nyene nkagenda gusenga kwa kundi nyene nkabandanya na za ngeso nyuma ca ndahura n'umuhungu turakundana mugabo mbandanya za ngeso nyene nyuma ca mbwira ivya mariage hama ndavuga ati none n'ubundi ubuzima nzobamo gushika ryari ko ndonse umuntu anyikundira ashaka ko tubana ntigeze mbona gukundwa ibyo narimwo sinigeze nkundwa ubu yamaze kunyereka ko ankunda reka twibanire ca ndagenda kugira mariage ntasenze Imana ntazi ivyo ari vyo ntazi n'ivyo ngiyemo gusa jeco nari nkeneye nari nyotewe gukunda ndinjira muri iyo mariage napfuye kuyigenda n'umuntu ya mbere umugabo aba arampindutse ntagura gutaha bukeye arankorera ibintu ntashobora kuvuga nshobora guheza mu nyuma ndavuga ati none n'ubundi je nakoreye abandi ko natwaye abagabo b'abandi naje nuko nyene bitegereza kumvako ndavyiha ndavyakira mugabo mu mutima nkababara ntangura kwiyumvira ati yo basi notuma nisubirira muhira naho nabona umenga abavyeyi ntibakunda hose sinari malheureuse nk'uko ngaha anya kunywa inzoga nk'urwa rumogi kugira nshobore kuryama sinzire mw'ijoro hanyuma ivyo ndabibandanya abantu b'Imana mu nyuma umenga nabaye umusazi nashobora kuba ndiko ndagenda ntati iyo ngiye ngirokutukuva abantu bariko baravuga ngo yo kumbe ndiko ntambukira mw'ibarabara hagati bagomba bangoge kubera na deprime nabonye ko ataco maze nari namaze kwiyumvira kwiyahura kuko nasize ntwarinda uwo mwanya w'iyo nda yose nayitwaye ndi jenyene ndavuga ati n'umuntu ariko aramfata ku mwana wa mbere bizogenda he bizoshikira he gushikaho iyo nda ndayifise naho masaba Imana Mana ngiye kuvyara tuzopfe twese n'umwana ntiyosigara muri ubu buzima hanyuma ndabona ukuboko kw'Imana ndasubira kubona yuko ibintu ndimo ataho bizonshikana izo nzoga ubwo rumogi kukwigira umusazi mw'ibarabara ko ataho bizonshikana ndabona neza ko nkeneye aide mu nyuma ndasubira kumviriza akanguka jewe muri jewe ndavuga ati ifoko ndeba ibintu bihere hasigaye ko je ntagira ikigongo c'uhoraho ndakwakira kuva uwo munsi nkumva ko naho nagize mariage abagabo twakumye tuvugana twakumye tugendana muma ndabasaba amahera kwakundi nyene ariko mu nyuma ndiha decision ndababloka ndavuga ati nzobaho uko nzobayeho Imana nifise ijambo rya mbere n'irya nyuma kuri jewe ndafuta ndababloka ndahindura nimero ya telefone ndavuga ati mugiye kukakiza inzoga ndaheba vya bimogi ndaheba bifuta n'isiga vyo kwiyambiza ndaheba ndavuga ati ubu nyaku umubiri wanje n'ingoro ya mpemu yera kubera ikinoguma ndayisiga ibi bintu kugira abantu banshime kuvyo vyose nabigira kugira n'ifoto y'agafoto ashira ahantu bambwira turi mwiza ndabona ati ubusi shaka gushimwa n'abantu shaka gushimwa n'Imana gusa rero ubu ndashima Imana ko yabikoze ndashima Imana ivyo yankoreye ndashima Imana aho yankuye kandi Imana ivyumve ko ndiko ndayishima n'abandi baba bakiri muri ivyo bintu n'ukuntu ndabasavye mw'Imana kuko ubuzima buraruhisha ubuzima bwo kwidandaza ubuzima bw'ubumaraya gaho ubu bavyise barabijeneralize ngo ni umuslay queen ivyo bintu biraruhisha ntibaze baba benshi barya bose bararushe ndavyemeza ndavyemanga kuko twarabanye nabo twaravuganye nabo twarabagenzi nabo tukicara hasi tukavuga ati ubuzima buraruhisha urazi kugenda ukabonana n'ikigabo utazi kakubwira ibintu ntashobora kuvuga ngaha ukabikora ugataha ukiyumvira ati none jewe ndi umuntu kubera iki kubera amafaranga ukagenda muri dushe uko ukinyukura kugira aho yagukoze rwose bihere mugabo mu mutima biba bikiriye ukaraba ukagira amakushma ukaraba udasinziriye urabura akangabuka n'ukuri tubihebe twegukira Imana ndabinginze aho abakibirimo aho bifuza ko naje narasenze narasavye Imana kugira nshobore kubiheba kugira nshobore gufata izo nimero z'abo bagabo tureke kuronderana ni Yesu wenyene yabikoze mumwihe mumubwire ati nta kimwe ntishoboje murabe ingene Imana ihindura ubuzima bwanyu shalom shalom